Mwiriwe bakundwa nshuti na bene data muri ngaha, vyongeye hamwe na bene data n'inshuti abari mu bindi bihugu bihuje n'iki gikorane biciye kuri satellite Amazonas canke kuri internet. Ese imigisha ya Kristo mareka w'isezerano yoba kuri mwebwe mwese bakundwa nshuti na bene data, hamwe n'abakozi b'Imana bose bari ngaha, hamwe n'abari mu bindi bihugu, mu izina ry'Umwami Yesu Kristo, amen. Muri kano kanya dusome icyanditswe cyo mu gice cya 24 muri Matayo mweranda, ari cyari cyanditswe cy'ubuvugishwa, aho Kristo atubwira mu gice cya 24 muri Matayo mweranda umurongo wa 37 ukabandanya, haravuga hati, kandi nk'uko vyari biri mu misi ya Nowa niko bizoba mu kuza k'Umwana w'umuntu. Kuko ariko bari bameze mu misi umwuzure utari bwatere, bararya, baranywa, bararongora, barashingira, bageza kuri wa musi Nowa yinjiye muri bwa bwato, ntibagira ico bamenya kugeza aho umwuzure waziye ubatwara bose. Niko kuza k'Umwana w'umuntu kuzomera. Ico gihe abagabo babiri bazoba mu murima, umwe azojanwa uwundi arekwe. Abagore babiri bazoba bariko barasera hamwe ku rusyo, umwe azojanwa uwundi arekwe. Nuko mwame mugavye, kuko mutazi umunsi Umwami wanyu azozako. Ariko ibi mubimenye, iyo abanye n'urugo yarasanzwe azi igihe igisuma kiziramwo, yogavye ntiyokunze ko inzu yiwe yimbwa. Nuko namwe mwame mwiteguye, kuko Umwana w'umuntu azoza mu gihe mutiyumviriye. None ninde mushumba wo kwizigirwa w'ubwenge, shebuja yosigarana abo mu rugo rwiwe ngo abagaburire igihe kigeze? Hahigwa uwo mushumba shebuja agarutse azosanga akora atyo. Ndababwira ukuri yuko azompa kugaba ivyo afise vyose. Ese Imana hezagira ubugingo bwacu ikoresheje ijambo ryayo, ikatwemerera kuritahura. Ikigwa cacu ni ninde mushumba w'ubwenge wo kwizigirwa? Murashobora kwicara nimba mubikunze. Muri iki cyanditswe haratubwira kuza k'Umwana w'umuntu, ari vyo bizoba bimeze nko mu misi ya Nowa. Vyongeye haratubwira yuko bizoba bimeze nko mu misi ya Loti. Ivyo biri muri Luka. Kandi vyongeye haratubwira yuko dutegerezwa kugaba. Tukagaba kubera iki? Tukagaba kubw'ukuza k'Umwami, kuko Umwana w'umuntu azoza mw'isaha ibi iyo abantu batazi iyo azoziramwo. Vyongeye haratubwira canke haratubaza hati, ninde mushumba w'ubwenge wo kwizigirwa, uwo shebuja yosigarana abo mu rugo rwiwe ngo abagaburire igihe kigeze? Hahigwa uwo mushumba shebuja agarutse azosanga akora atyo. Ni ukuvuga umushumba azoba ariko arakora ico gikorwa mu gihe cyo kuza k'Umwami, azoba ari umunyamahigwe. Ndabwira ukuri yuko azompa kugaba ivyo afise vyose. Mu gutangura dutegereza kumenya ubwo ariko urugo rw'Umwami. Nuko rero haravuga yuko azomushira mu vyiwe vyose, azomushira mu rugo rwiwe.
al cual puso su Señor uwo shebuja azoshira mu rugo rwiwe. ver primero Reka turabe ubwa mbere la casa del Señor. iyo ariyo inzu y'umwami, Todo esto estará kuko ivyo vyose en la casa. bizoba biriko birabera mu nzu y'umwami. Hebreos capítulo Abaheburayo igice cya gatatu, tiene la respuesta. aho hariho inyishu. Hebreos capítulo 3, Abaheburayo igice cya gatatu, dice verso haravuga verso 5 en adelante. ku murongo wa gatanu ukabandanya, kugira ngo ntidusome vyinshi. Haravuga hati, kandi Mose yayoboka mu rugo rwayo hose nk'umushumba, kugira ngo abe icabona co gushingira intahe ibizovugwa hanyuma. Ariko Kristo ayoboka nk'umwana atwara urugo rwayo, kandi urugo rwayo ni twebwe n'abatubangirije ubushizi bw'amanga no kwirata ivyizigirwa vyacu bwose gushitsa ku iherezo. Rero Somos nosotros inzu y'umwami ni twebwe, kuko urugo rw'umwami del Señor. ni ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Y en Efesios No mu Banyefeso igice 2, cya kabiri, Pablo nos habla también. mweranda Pawulo nawe nyene aratubwira ikintu ngirakamaro cyane, No podemos dejar pasar por alto icyo tutoreka ngo kiduce hejuru, kugira ngo tugire umuco mwinshi de este tema que está. ku bijanye n'iki cigwa icyo turiko turavuga. Dice capítulo Haravuga mu gice cya kabiri umurongo wa 19 kugeza ku wa 22 en la carta a los Efesios. mu cete Así dice San Pablo. cy'Abanyefeso, uko niko Pawulo avuga. Ni advenedistas, Nuko ntitukire abashyitsi na kavantara, ariko musangiye ubwoko n'abera, murabo mu ngoro y'Imana, edificados sobre el fundamento de los apóstoles, kuko mwubatswe ku mabuye y'itanguriro, ariyo ntumwa n'abavugishwa n'Imana, Kristo Yesu ari we buye rigumye imfuruka. edificio Muri we coordinado, ingoro yose yubatswe neza, irakura, templo ngo santo. ibe urusengero rwera mu mwami wacu. Vosotros también sois Muri we namwe edificados murubakanwa, para boda de Dios kugira ngo en el Espíritu. muheshwe na mpwemu kuba ingoro Imana ibamwo. La iglesia del Señor, Rero ngaha ishengero ry'umwami Yesu Kristo creyentes en Cristo, rigizwe n'abizera Kristo, templo espiritual de Cristo, abo ni ingoro mu buryo bw'impwemu ya Kristo, la casa de Dios, n'urugo rw'Imana, la familia de Dios, n'umuryango w'Imana, casa, familia, inzu umuryango, descendencia de Dios, abakomoka ku Mana, miembros de la familia de Dios. Y abagize umuryango w'Imana, abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana. Ubu rero también nos dice San Pablo vyongeye mweranda Petero, en otros mweranda Pawulo aratubwira mu bindi vyanditswe vya Bibiliya vyo mu nzandiko ziwe, las diferentes izo yandikiye amashengero atandukanye, canke amashengero como a la iglesia nk'ishengero ry'Abikorinto, que somos templo de Dios, yuko turi ingoro y'Imana. y también la iglesia Kandi vyongeye ishengero nk'umubiri w'ibanga creyentes w'abizera es un templo ni ingoro de Dios. y'Imana. Murabe ngaha 1 Corintios mu capítulo Bikorinto ba mbere igice cya gatatu 9 en adelante, umurongo w'icenda ukabandanya, haravuga hati, que nosotros somos colaboradores de Dios, kuko Imana ariyo dukorana, sois la namwe muri ndimiro y'Imana, edificio, muri nzu yubakwa n'Imana. edificio de Dios, templo Nk'inzu y'Imana, ingoro y'Imana. de Jerusalén, puede Ingoro y'i Yerusalemu yarasambuwe, kandi nta kimazi kiri hariya muri Isirayeli, ariko templo que se hacía hariho ingoro construido, iriko irubakwa, iglesia del Señor, kandi iyo ni ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Kandi hariho ingoro yo mu ijuru, aho Kristo ari nk'umuherezi mukuru, avuganira abantu, avuganira buri muntu amwakira nk'umukiza umwe gusa mukwiriye. dice conforme a la gracia Haravuga que me fue nk'uko o que me ha sido dada nk'uko nawe ubuntu n'Imana como perito arquitecto, nashyizeho itanguriro nk'umwubakisha mukuru w'ubwenge, pica encima. uwundi yubakako, No mire cómo ariko umuntu wese niyubare uko yubakako. Rero él nk'umwubakisha w'ubwenge murabe
yagumye akora igikorwa kivuye ku mana que Dios le mostraba. cy'igicapo icyo imana yamweretse ku bw'ishengero ryayo. Eso dijo, nicyo gituma yavuze ati Dios ha colocado en su iglesia ati bamwe imana bashyize mu ishengero a otros nk'abigishwa, abandi nk'abavugishwa, evangelistas, abandi nk'abavugabutumwa, otros pastores abandi nk'abungere, y a otros maestros. abandi nabo nk'abigisha. En la iglesia del Señor ubwo ni ubukozi Jesucristo. mu ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Vean cómo el apóstol kandi nimurabe ingene intumwa mweranda Pawulo hamwe no kugwishyurwa kose yakiriye aguhawe n'Imana yarashoboye gushyiraho urutanguriro en el campo, nk'umwubakisha mukuru mu buryo bw'impwemu. haravuga hati otro fundamento, kuko irindi tanguriro ata muntu ashobora kurishyiraho Jesucristo. atari ryashyizweho n'iryo Yesu Kristo. ni ukuvuga yuko ishengero ry'umwami Sobre un fundamento, ko ryubatswe ku rufatiro sobre la revelación ruzigamwe, de Jesucristo. ryubatswe ku guhishurirwa kwa Yesu Kristo, Jesucristo kuko ari fundamento. kuwo ari we Yesu Kristo. Yesu Kristo niwe rufatiro. Otra persona, ntihoshobora kuza uwundi muntu las etapas de la iglesia, mu ntambuko n'imwe y'ishengero para el cristianismo, ngo yinjire mu iyobokamana ry'abakristo ngo avuge ati oya, Mahoma ati urufatiro ni Muhamedi canke Buda, es el fundamento. ati nibo rufatiro. Cabe ahí, oya, es ivyo si vyo. otra religión, iryo n'irindi yobokamana rikorera hanze kandi ni urufatiro rw'irindi shengero. rero ryoshobora kuba Buda canke Muhamedi canke undi muntu uwo ari we wese, ariko urufatiro rw'iyobokamana ry'abakristo ni Kristo. nico gituma bitwa abakristo, kuko Kristo fundamento. niwe rufatiro. Y si sobre este fundamento ariko iryo tanguriro care oro, umuntu niyaryubakisha kw'izahabu canke ifeza canke amabuye y'igiciro kinini canke ibiti canke ubwatsi canke ibishakashaka, igikorwa c'umuntu wese kizoseruka. la declarará, wa munsi uzogiserura kuko uzohishuranwa n'umuriro, kandi igikorwa c'umuntu wese fuego uwo muriro uzokigeza ico kirimwo. igikorwa c'umuntu recibirá iyo yubatse kuri iryo tanguriro n'icyarama azohabwa ingero. igikorwa cy'umuntu n'icyasha azobura ingero, yamara ubwiwe azokira, que así por, ariko aunque así como por fuego. nk'uwokowe mu muriro. Sabéis que sois templo mbega ntimuzi yuko muri urusengero rw'Imana kandi ko mwe mu Imana aba muri mwebwe? del templo de Dios, umuntu niyonona urusengero rw'Imana, ay, Imana izomurandura, de Dios, kuko urusengero rw'Imana vosotros, aribwo ari mwebwe, ari ugwera, y ahora kandi urwo rushengero ni mwebwe. ahí podemos ver rero ngaha turashobora kubona de que es la iglesia del Señor Jesucristo, ingene ishengero ry'umwami Yesu Kristo rikomeye imbere y'Imana. templo de ni ingoro y'Imana, en donde Dios mora, aho Imana iba Espíritu Santo. muri mpwemu yera. Y ese templo, kandi iyo ngoro tabernáculo que construyó nk'uko ihema ryubatswe na Mose hamwe n'ingoro yubatswe n'umwami Salomo, arivyo vyari bifise ikibanza co hanze ahera n'ahera cyane. iyo ngoro Imana iriko irubaka, yagumye yubaka uva mu ntambuko uja mu yindi, irafise ikibanza co hanze, ikibanza c'ahera n'ikibanza c'ahera cyane. de Adán a kandi kuva kuri Adamu kugeza kuri Kristo, aho ni mu kibanza co hanze. de Cristo y los apóstoles, kuva kuri Kristo n'abigishwa o de los apóstoles canke kuva ku bigishwa hasta la séptima kugeza mu ntambuko y'indwi canke igihe c'indwi c'ishengero, lugar santo, aho ni ikibanza c'ahera. hubo nico gituma 7 mensajeros hariho intumwa ndwi que estaban representados arizo zashushanirijwe mu mico indwi yari iri ku giterekwa kw'amatara. igiterekwa kw'amatara cyariko amatara ndwi, buri tara rishushanya intambuko y'ishengero, rifise umuco lámpara, kuri buri tara kugira ngo umurikire mu kibanza cy'ahera cy'ingoro. en la iglesia del Señor Jesucristo, uko niko vyari bimeze mu ishengero ry'umwami Yesu Kristo, kandi nico gituma Kristo mu vyahishuwe igice ca mbere con agaragara las 7 estrellas en su afise inyenyeri ndwi mu kuboko kwiwe. intumwa ndwi izo yarungitse mu ishengero ryiwe en edad. uva mu gihugu uja mu kindi. Envió mensajeros nk'uko yarungitse intumwa a la iglesia del Antiguo Testamento
mu ishengero ryo mu isezerano rya kera ari ihanga ry'abaheburayo mu vyagezwe. Para el Nuevo Testamento mu isezerano rishasha también. yavuze yuko yari kuzorungikanaho nyene intumwa abavugishwa n'Imana. Rero La iglesia del Señor Jesucristo ishengero ry'umwami Yesu Kristo es el nuevo templo ni ingoro nshasha siendo construido, iriko irubakwa pasado por kandi diferentes etapas. yagumye ica mu ntambuko zitandukanye, aho Imana En los creyentes, iba mu bizera ngaha mu bugingo bw'abizera. el ser humano también Ikiremwa muntu vyongeye templo ni ingoro para Dios morar en kugira ngo Imana ibe muri we. Nico gituma afise ikibanza co hanze, ikibanza c'ahera n'ikibanza c'ahera cane. Ikibanza co hanze ni umubiri, el lugar santo ikibanza c'ahera ni mpwemu, y el lugar santísimo ikibanza c'ahera cane de la persona, ni ubugingo bw'umuntu, lo que en realidad es. arico mu vy'ukuri ari we muntu. Y por eso es que el Kandi nico gituma ubugingo bufisemwo amahitamwo kugira ngo a Dios bwizere Imana para canke ser incrédulo. bube ubutizera. Y ahora el ser humano Rero ikiremwa muntu es lo más importante nico kintu ngirakamaro cane de Dios. mu vyaremwe n'Imana. Kandi nico gituma Mesiya umwami igihe yagaragara nawe nyene yari umuntu, En yagaragaye la corona del mu gusozegwa kw'ivyaremwe n'Imana, humano. arico ari ikiremwa muntu. Y ahora, por esa causa es, Rero nico gituma biciye mu vyanditswe, por ejemplo, dusome nk'akarorero amajambo ya Yesu aho avuga ati ¿de qué le vale el hombre ati umuntu vyomumarira iki kunguka ivyo mw'isi vyose agatakaza ubugingo, canke niyahempera umuntu yotanga kubw'ubugingo bwiwe? Kuko umwana w'umuntu azoza mu bwiza bwiwe ari kumwe n'abamarayika biwe, nuko rero azoca agirira umuntu wese ibihwanye n'ibikorwa vyiwe. Matayo mweranda igice ca 16 umurongo wa 26 kugeza ku 28. Vyongeye no mw'isezerano rya kera haravuga hati ubugingo bucumura morirá? ubwo buzopfa. De eso nos habla Ezequiel y también Ivyo Ezekiyeli arabitubwira na Yeremiya. Dios ha colocado delante del ser humano Imana yashize imbere y'ikiremwa muntu ubugingo n'urupfu, bendición umugisha y la maldición. n'umuvumo, Y recomienda al ser humano que kandi ihanura ikiremwa muntu para que viva ko yohitamwo ubugingo kugira ngo we abeho hamwe n'umuryango wiwe. Nuko rero humano necesita ikiremwa muntu gitegerezwa gutahura los misterios del reino de Dios, ano mabanga y'ubwami bw'Imana así kugira ngo bityo la elección correcta. gihitemwo neza, gihitemwo ubugingo. Recuerden, Mwibuke Cristo es Kristo la vida. ni ubugingo. Dijo, yo soy Yaravuze ati la verdad. ndi nzira ukuri n'ubugingo, nta n'umwe aza kuri data ntamujanye. La única forma de hacer Uburyo bumwe bwonyene buhari bwo kwegera Imana, bwo gushikira Imana, nibiciye muri Kristo. otra forma. Nta bundi buryo buhari, Porque kuko Cristo al morir en la Kristo mu gufa ku musaraba i Karuvariyo tuvo el sacrificio yarakoze ikimazi cy'impongano ku bw'ivyaha vy'ikiremwa muntu. de la persona, Nta wundi muntu n'umwe lo ha efectuado. yagikoze canke azogikora. En el Antiguo Testamento, Mw'isezerano rya kera sacrificio de expiación ikimazi cy'impongano icatangwa ku munsi w'icumi w'ukwezi kw'indwi kwa buri mwaka, aho isuguru y'impongano era yatangirwa Uhoraho, yatangwako ikimazi hamwe n'indi suguru por hacer ariyo yangazwa. el sumo sacerdote colocaba sus manos sobre Umuherezi mukuru yarayishira ku mutwe akashira amaboko biwe ku mutwe w'iyo suguru expiación, yabihari ari nzima, mu nyuma agatanga ikimazi confesaba los pecados del pueblo, ariyo yari y'impongano, nuko agashira amaboko kuri iyo suguru iriho ari nzima, akatura ivyaha vy'abantu akarungika mu bugaragwa biciye mu muntu yagenywe n'Imana agakora ico gikorwa, igaca ijana kure ivyaha vy'abantu. Izo zompi zashushanya Kristo, isuguru iyatangwa kw'ikimazi hamwe n'isuguru yangazwa mu bugaragwa ikarungikwa mu bugaragwa. Kristo mu mubiri we w'akimarayika ntiyabambwe, porque el cuerpo angelical kuko umubiri wa kimarayika wa Kristo testamento mw'isezerano rya kera
ni marayika w'isezerano. ese ángel que le aparecía en los uwo mumarayika Antiguo Testamento. uwo ni umumarayika yiyereka abavugisha bo mu isezerano rya kera, kandi mu mubiri we wa kimarayika Al infierno. we yaragiye ikuzimu, Llevó allá los kandi yarajanye hariya de todos ibyaha los que lo recibirían. by'abo bose bari kuzomwakira nk'umukiza, Y los kandi yaciye abisiga ngaho abisigira umugwanizi ari we nkomoko y'icyaha. la escritura dice icyanditswe kivuga yuko Kristo yamanutse munsi cyane y'isi, y vean, kandi murabe fue con un propósito. yagiyeyo afise ihangiro runaka. Mu nyuma havuga yuko yari afise imfunguruzo za rufu na kuzimu. Igihe yajya hariya yarose imfunguruzo za rufu na kuzimu, Por cuanto el infierno, kubera yuko kuzimu el paraíso, nk'uko vyongeye paradizo dimensiones, ubwo n'uburinganire. Kuzimu o el infierno es kuzimu la quinta dimensión. ni uburinganire bwa gatanu, El paraíso es paradizo la dimensión ni uburinganire bwa gatandatu. Twebwe tuba ngaha ku isi en tres dimensiones. mu buringanire butatu: Luz, umuco, igihe n'ibifadika. la séptima dimensión Uburinganire bw'indwi ni uburinganire bw'Imana, aho Imana iba. y Kandi uburinganire bwa kane las ondas ni uburinganire bw'amaonde, cuales aho biciye muri bwo se transmiten harungikwa programas de radio, ibiganiro vy'amaradiyo, ivya televiziyo, comunicación. ivy'itumatumanako n'ibindi n'ibindi. Hay 7 dimensiones. Hariho uburinganire ndwi. Ahora, Rero vean aquí, murabe ngaha, por eso también nico gituma vyongeye profetas veían abavugishwa babona abamarayika algunas veces que estaban caminando, inshuro zimwe zimwe bariko baranagendagenda. Nk'akarorero, Elisa veía el monte lleno yarabonye umusozi wuzuye abamarayika, imikogote y'umuriro iriko abamarayika, kandi umushumba wa Elisa veía nada. wewe nta na kimwe yabona. Y entonces oró Nuko rero Eliseo a Dios, Elisa yarasenze Imana los ojos kugira ngo imuhumure amaso, de carros, kandi yaciye abona umusozi wuzuye imikogote y'umuriro seres, hamwe n'abantu canke ibiremwa biri ku mikogote y'umuriro. que hay otra dimensión, Ni kubera yuko hariho ubundi buringanire, kandi ubwo buringanire buri ngaha kumwe natwe, cuarta. nk'uburinganire bwa kane ubw'amaonde buri ngaha buri kumwe natwe. ¿Cómo usted puede Kandi mbega ni gute wewe woshobora gusuzuma ko buhari? Rewe urafata iradiyo, lo coloca en un fata iradiyo canke iteleviziyo transmitiendo un programa? ushire ku murongo uriko urungikwako ikiganiro, Se necesitaba kandi wumvirize. Uri ngaho ariko nta n'umwe abibona. Rero biba bikenewe ko umuntu agira igikoresho esa onda gifata iyo onde yo muri ubwo buringanire visible igahindura a nosotros. amaonde ayafadika n'icyo twebwe dushobora kumva. Uko niko bumeze n'uburinganire bw'abamarayika, uburinganire bwa gatanda, uburinganire En el Antiguo Testamento bw'indwi, aparecen ángeles hablando uburinganire bwa gatandatu. Nico gituma mu isezerano rya kera bagaragara abamarayika bavugana na Aburahamu, vyongeye basangira na Aburahamu, vyongeye bariyeretse Yakobo, a Gedeón, vyongeye bariyeretse Gidiyoni. Umumarayika w'Imana yaramwiyeretse, a Gedeón, kandi yararavye Gidiyoni. Havuga yuko Gidiyoni yaciye atukuriza mu kubona yuko umumarayika aramuraba ntamukureko amaso. apareció a Josué también, Vyongeye niko yaniyeretse Yosuwa mu gice ca gatanu co mu gitabo ca Yosuwa. Yagaragaye afise inkota, que era kandi yavuze yuko yari umugabisha que estaba sobre los ejércitos wo mu ngabo de Dios, o sea, z'Imana, no kuvuga el comandante umugabisha mukuru de ese ejército, w'izo ngabo. ejército que estaba peleando en Ingabo zariko ziragwana ku bw'ineza ya Isirayeli. algunas naciones. No saben Ibihugu bimwe bimwe que de parte de ntibizi yuko está el ángel o arcángel Miguel, ku Mana hariho umumarayika cyangwa umumarayika mukuru Mikayeli cuando Israel, hamwe n'ingabo ziwe, ariwe agwanira Isirayeli igihe Isirayeli iba yitwaye neza. portando mal, Igihe bitwaye nabi, el ángel naho nyene uwo mumarayika
acagwanya isirayeli. Muchas naciones quisieran Ibihugu vyinshi vyipfuje kugira umumarayika nk'uwo ocupen que la iglesia del Señor Jesucristo hamwe n'ingabo zikomeye, ariko ntibarazishinga kuko ishengero ry'umwami Yesu Kristo rirafise umumarayika w'umwami Yesu Kristo ariwe arungikwa kugira ngo ashingire inahe ibi bintu kubw'amashengero, kandi ari ngaho mu vyahishuwe igice ca mbere umurongo wa mbere kugeza ku wa gatatu, no mu vyahishuwe 22 umurongo wa gatandatu, n'ivyahishuwe 22 verso 16. umurongo wa 16. Para el pueblo de Dios Kw'ihanga ry'Imana nimurabe, hay ángeles, hariho abamarayika, ángeles ministradores abamarayika b'abakozi enviados de parte de barungikwa bavuye ku Mana, serán herederos bakarungikirwa de salvación. abazoragwa gakiza. Eso lo dice San Pablo, Ivyo mweranda Pawulo arabivuga, conocedor de estos misterios uwuzi ayo mabanga del reino de Dios. y'ubwami bw'Imana. Dice Haravuga capítulo 1 verso 14. mu gice ca mbere umurongo wa 14 mu Baheburayo hati, mbega abamarayika bose si impwemu zikorera zitumwa gukora igikorwa kubw'abazoragwa gakiza? Espíritus ministradores. Impwemu zigikorera. Tú es un cuerpo, Impwemu otro viene ni umubiri wo mu bundi buringanire. espíritus ministradores. Impwemu zikorera zirarungikirwa ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Rero bobo nabaragwa agakiza biciye muri Kristo, Vino a buscar y a salvar. ari we yazanye no kurondera no gukiza icyari cyarazimiye. Luka mweranda igice c'19 umurongo w'10. Y ahora Ubu rero tenemos también turafise vyongeye el ángel que tiene umumarayika el acceso al libro de afise uburenganzira ku gitabo cy'ukuri, kandi mu yandi majambo arazi ibintu vyose bigiye kubaho. profeta Daniel. Ari we yiyeretse mu bwishwa n'Imana Daniyeli, akabwira Daniyeli ati, En el libro nzokwereka ivyanditswe mu gitabo cy'ukuri. que ese ángel le muestra Turabona yuko uyu mumarayika yeretse Daniyeli ibintu suceder. bigiye kubaho. Por eso el libro del profeta Nico gituma igitabo cy'umuvugishwa n'Imana Daniyeli kibangabanganywe n'igitabo cy'ivyahishuwe, ushize hamwe n'igitabo cya Zekariya, y también hamwe vyongeye n'igice cyo muri Ezekiyeli, seres de otra dimensión aho haboneka abamarayika, ibiremwa vyo bundi buringanire bariko barakora. el ángel Rero que le aparece a umumarayika yiyeretse Daniyeli es un ángel ni umumarayika ariwe nawe vyongeye pelea. agwana. Dice que estuvo peleando Havuga yuko yariko aragwana n'umugabisha contra el príncipe de Persia. n'umugabisha wo mu Peresi. Mu nyuma aravuga ati, mu nyuma hazoza umugabisha wo mu Bugiriki. Kandi aravuga ati, nta n'umwe yamfashije uretse Mikayeli umugabisha wanyu. Ni ukuvuga yuko afitaniye isano n'impinduka z'ubwami bw'abanyamahanga Tiene que ver umumarayika Gaburiyeli, ángel o kuko afitaniye isano n'abanyamahanga umumarayika cyangwa umumarayika mukuru Gaburiyeli. al libro Uwo niwe afise uburenganzira de la verdad. El ku gitabo cy'ukuri, igitabo todo lo que ha kirimwo ibintu vyose medio bizobaho razuma. hagati mu biremwa abantu. Ese es el ángel, por ejemplo, Uwo n'umumarayika nk'akarorero yagaragaye igihe yiyeretse igihe kimwe umuntu umwe ashaje, el cual umuherezi estaba casado y Zekariya. Ivyo biri mu gice ca mbere muri Luka. Ariwe yari yarubatse, kandi umugore wiwe yari yamaze gusaza, kandi ntibari bwavyara umwana, yari ngumba, había orado kandi yari yarasenze Imana, y había esperado y kandi yari arindiriye, yari yamaze gusaza, ariko ivyanditse ntivuga yuko yari yaretse kwizera. luego Mu nyuma el ángel le dice que va a tener marayika yaramubwiye yuko azogira umwana Elizabeth biciye umugore wiwe Elizabeti, y será kandi ko grande delante de Dios azoba uwukomeye imbere y'Imana, kandi ko azoba umuvugishwa w'Imana, y será el que kandi ko para convertir ariwe azoza kugira ngo ahindukirize imitima ya base, ayihindukirize ku y'abana, kandi ko azoza afise ububasha y el espíritu hamwe n'impwemu ya Eliya. no será Elías literal, Ntazoba ari Eliya afadika, otro hombre, ahubwo n'uwundi muntu, ariko afise bwa bukozi nyene buriko bukogwa por el Espíritu Santo. na mpwemu yera.
Cuando Dios promete la venida igihe imana isezeranye ukuza k'umuvugishwa pasado, uwaje muri kahise es la venida de ese ministerio. kuba ari ukuza k'ubwo bukozi bukorwa na mpwemu yera bukorera mu wundi muntu. Por eso vean, nicyo gituma murabe eliya w'itishubi mu nyuma y'ubukozi bwa eliya w'itishubi bwimukiye ku wundi muntu elisa ariwe yavuze ati que venga sobre mí ese hoza kuri jewe una doble porción de... imigabane ibiri ya mpwemu iri muri wewe. Y cuando vino sobre Eliseo, luego kandi igihe yaza kuri elisa inyuma y'uko eliya yaduze yaruguruye yorodani nk'uko eliya yari yabikoze, reposó sobre Eliseo. abana bavugishwa baravuze bati mpwemu wa eliya yimukiye kuri elisa. aho hari eliya ku nshuro igira kabiri, mpwemu yera muri eliya w'itishubi Esperando el mismo ministerio, muri elisa que el único que tiene akora es el Espíritu Santo. bwa bukozi nyene, kuko umwe gusa afise ubukozi ni mpwemu yera. kandi mpwemu yera yakoreye muri eliya w'itishubi no muri elisa no mu bandi bavugishwa no muri mose vyongeye. yari marayika w'isezerano mpwemu yera. kristo mu muri we wa kimarayika Otra vez, akora profeta. biciye mu bavugishwa, Y hablando a través de kandi avuga biciye muri bo akavugisha abantu b'imana ihanga ry'abaheburayo. nuko rero aparece aragaragara por usar la primera kugira ngo ategurize ukuza kwa mbere kwa kristo, haciendo su cuerpo físico havuka umubiri we ufadika de unos ancianos biciye mu musaza, mu muherezi, ni ukuvuga yari uwo mu rutonde rw'ubuherezi de Aarón, rwa aroni, porque para ser kuko kugira ngo umuntu abe umuherezi descendiente de Aarón. yategetswe kuba akomoka mu muryango wa aroni. El ángel Gabriel kandi umumarayika gaburiyeli yaramwiyeretse aramuha amakuru meza. murabona, lo que se hace una oración a Dios. inyuma y'uko umuntu asenze imana, igihe umuntu asavye ikintu imana, mu nyuma ikiba gisigaye Recibir esa petición, abasigaye kwakira pero icyo cyifuzo inyishu, ariko igihe n'imana ikigena. entonces abasigaye rero ko umuntu yizera ashikamye ko ivyo yasavye a conceder imana ko izobimuha, y esperar, kandi akarindira, porque él dijo que kuko yaravuze yuko azobihabwa. Zacarías naho zekariya esperando yaramaze igihe kinini arindiriye, ariko igihe vyagaragara umenga ntibishoboka kuronka inyishu ivuye ku mana, inyishu yarashitse a través de un ángel, biciye mu mumarayika atumwe n'imana, el ángel Gabriel. umumarayika gaburiyeli. Y kandi amakuru la noticia es buena. kandi amakuru yari meza. Podía tener muchos hijos, yari gushobora kugira abana benshi, kandi ivyo ni vyiza, vyari kuba ari vyiza, ariko icyiza ni uko yari kugira umwe yari kuzogira akazoba ukomeye imbere y'imana. ni vyiza ko umuntu agira abana ari bo baba ari abakomeye imbere y'imana, ni ukuvuga yuko baba bafise igikorwa gikomeye imbere yo kugaragara kw'imana. ikingira akamaro cyane umuntu ashobora kugira nk'umwana ni umwana w'umuvugishwa. el mismo Cristo dijo de los nacidos. ari byo kristo yavuze ati mu bavyawe n'umugore nta n'umwe aruta yohana. Vean esto, ariko murabe ivyo, yaravuze ati ariko muto cyane mu bwami bwo mw'ijuru araruta yohana. tanto nuko rero el hijo o hija más umwana canke umukobwa es un hijo akomeye cyane uwo umuntu yoshobora kugira de la iglesia ni umwana yoba agize ishengero ry'umwami yesu kristo, o miembro umwana canke uwugize ubwami bwo mw'ijuru. abo nibo bakomeye, abo nibo bakomeye kuruta yohana umubatizi. esos no solamente abo si gusa personas comunes, abantu bamenyerewe, ahubwo n'abami n'abaherezi jueces también, n'abacamanza vyongeye, guiados con la kuko barejejwe n'amaraso ya kristo, baracunguwe y han entrado kandi barinjiye de Dios, mu bwami bw'imana agua. mu kuvyagwa n'amazi na mpwemu. Ahora continuando con Juan el rero Bautista, tubandanye naho hano umubatizi. murabona igihe yavuka fue colocado el nombre de Juan sobre izina yohana ryashyizwe kuri we nk'uko vyari bihwanye n'uko umumarayika yari yabitegetse. mu nyuma umumarayika gaburiyeli, luego encontramos mu nyuma turabona vyongeye ko meses mu mezi atandatu cuando igihe elizabeti embarazada
yari yibungenze amezi atandatu. verso 30 en adelante, muri iki gice nyene cya mbere ku murongo wa 30 ukabandanya muri Luka, al ángel Gabriel, Imana yarungitse umumarayika Gaburiyeli imurungikira inkumi Mariya kugira ngo amuhe amakuru ko yagiriwe ubuntu imbere y'Imana, ko azovyara umwana kandi ko azokwibungenga, ko azogira umwana kandi ko azokwita umwana w'Imana, ko azomwita Yesu, kandi ko Imana ari kuzomuha intebe y'ubwami ya sekuruza Dawidi, kandi ko azoganza Isirayeli, ko azoganza Yakobo ibihe bidashira, kandi ubwami bwe ntibuzogira iherezo. Gabriel sabe todas esas cosas. Kubera iki umumarayika Gaburiyeli yarazi ibi bintu byose? Ni kubera yuko afise uburenganzira ku gitabo cy'ivy'ukuri, afise uburenganzira ku gitabo kirimo umugambi w'Imana wose w'ivy'Imana izokora. Y ahora Rero nació Jesús. Yesu yaravutse inyuma y'amezi atandatu, kuri Yohana. Mu nyuma ubandanije turabona yuko hatanguye ubukozi bwa Yohana, mu nyuma Yesu nawe aratangura. Cuando Juan ve a Jesús, Igihe Yohana yabona Yesu aje, yaravuze ati, umwagazi w'intama w'Imana ukuraho ibyaha by'abari mu isi. Ni ukuvuga yuko yariko arashushanya vyose, canke afata umwagazi w'intama wa Pasika ari wo watanzwe nk'ikimazi muri Egiputa, en la celebración de ari wo mu nyuma mu kwigina Pasika vyongeye baratanga ikimazi c'umwagazi w'intama wa Pasika kugeza igihe runaka la Pascua, barahevye el Cordero Pascual. kwigina Pasika bafungura umwagazi w'intama wa Pasika. Encontramos Vyongeye que turabona yuko Yesu misterio afise ubukozi bwiwe, hay en el desierto, abamarayika baramufashije hariya mu bugaragwa igihe ariko arisonzesa, en kandi yarangije ukwisonzesha kwiwe. Kandi viéndole a Jesús. muri vyose mu bukozi bwe bwose turabona abamarayika bakorera Yesu. Venían a él. Cuando Igihe yariko arasenga gusa, Semaní, abamarayika baraje kuri we. Igihe yari i Getsemani asenga, fortalecido. abamarayika baramukomeje. Cuando resucitó, Igihe yazuka, estaban allí. abamarayika bari ngaho mu isenga, Él había aho estado we yarari envuelto yitwikirije en las sábanas umutamana, que acostumbraban ari wo ver a las personas. abantu bari bamenyereye kwitwikira. Siempre ángeles de Dios Buri gihe abamarayika b'Imana acompañando bagumye baherekeza umugambi w'Imana wose wagumye ukogwa mu bihe byose. y así es en la iglesia del Kandi uko niko biri no ku ishengero ry'Umwami Yesu Kristo, Señor, su cuerpo místico, ari umubiri we w'ibanga w'abizera, ari naryo esto es nk'uko Kristo el segundo Adán. ari Adamu wa kabiri, Adamu wa nyuma. Su iglesia es la segunda Eva. Ishengero ry'iwe ni Eva wa kabiri, kugira ngo rivyare abana b'abahungu n'abakobwa biciye muri Kristo, Hijos e hijas abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana por medio de Cristo, biciye muri Kristo, de su iglesia, biciye mu ishengero ry'iwe, produciendo ese nuevo nacimiento. rivyara rikora uko kuvuka ubugira kabiri. O sea, No no kuvuga carne y sangre, yuko atari abavyawe n'inyama n'amaraso canke no kwifuza k'umugabo, ariko bavyawe n'Imana, ocurre en ellos kuko muri bo haraba ukuvuka ubugira kabiri, palabra elevada, haravugwa ijambo, ubutumwa bwiza bwa Kristo, donde se muestra el programa aho herekanwa umugambi w'agakiza biciye muri Kristo. de Cristo en el alma. Ukwizera Kristo ukavukira mu bugingo bw'abantu, Creen en Cristo, bakizera Kristo, bagashinga intahe ku mugaragaro w'ukwizera kwabo muri Kristo, bakamwakira nk'umukiza, bakabatizwa mu mazi mu izina ry'iwe, nawe akababatirisha mpwemu yera n'umuriro, gutyo bakaba ukuvuka ugira kabiri. Uko niko bavyagwa n'amazi, ubutumwa bwiza bwa Kristo, bakavyagwa na mpwemu yera. Mu yandi majambo, barinjira mu bwami bw'Imana nk'uko Kristo yabibwiye Nikodemu ati, utavyawe n'amazi na mpwemu ntashobora kwinjira mu bwami bw'Imana. queremos entrar al Twese twifuza kwinjira mu bwami, kandi murabe ingene biciye bugufi. y ahora Kandi rero en la iglesia del Señor Jesucristo, mu ishengero ry'Umwami Yesu Kristo, ari we mubiri banga wiwe w'abizera, espiritual, ari ingoro mu buryo bw'impwemu, we yaravuze todos los días hasta el fin. ko azoba ari kumwe naryo iminsi yose kugeza ku muhero w'isi. We yaravuze ati, ahakoraniye babiri canke batatu mu izina ryanje, nzoba ndi hagati muri bo, aho niho nzoba ndi.
byongeye yaravuze muri matayo igice cya 28 umurongo wa 16 kugeza kwa 20 ati nzoba ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku muhero w'isi. Él está con nosotros We en este tiempo, ari kumwe natwe mwa kino gihe mu ntambuko y'ishengero a este tiempo. ihwanye n'iki gihe. Y ahora Kandi rero ya hemos visto que la twamaze iglesia kubona yuko ishengero ry'umwami Yesu Kristo es un templo yuko ari ingoro yo mu buryo bw'impwemu siendo construido iriko irubakwa hakoreshejwe amabuye mazima nk'uko bivugwa o primera de muri Petero wa mbere capítulo igice cya 2 verso 4 en adelante. umurongo wa 4 ukabandanya ahavuga hati nimumwegere Desechada ciertamente por los ari we buye rifise ubugingo ryagawe n'abantu ariko ku Mana ryatoranijwe también como piedras vivas, riri n'igiciro mwubakwe nk'amabuye afise ubugingo edificados como casa espiritual, kugira ngo mube inzu yo mu buryo bw'impwemu mugire ibango ry'ubuherezi ryera ngo mutange ibimazi mu buryo bw'impwemu bishimwa n'Imana de Jesucristo. ku bwa Yesu Kristo. Y el verso 9 dice, No ku murongo w'icenda haravuga no ku w'icumi de esta misma carta muri iki cete nyene de San Pedro, co muri Petero mweranda, mas vosotros sois ariko mweho muri ubwoko bwatoranijwe nación santa, mukoranije kuba abami n'abaherezi muri hanga ryera abantu bashyiriweho kuba inyego yiharije kugira ngo mukwize ishimwe ry'ibahamagaye ikabakura mu mwiza ikabashyitsa mu muco wayo utangaje. son Nuko rero si amabuye mazima gusa ahubwo bagize n'ingoro mu buryo bw'impwemu ya Kristo, un templo, sino también si ingoro gusa ahubwo ni n'abaherezi kugira ngo bakore. son. Umuryango w'ubuherezi n'abantu batoranijwe n'Imana ihanga ryera. Y ahora Ubu rero estamos viendo turiko turabona la iglesia del Señor, icyo ari cyo ishengero ry'umwami Yesu Kristo. es lo más grande que Dios tiene, Nicyo kintu ngirakamaro cyane icyo Imana ifise ku isi. la ayuda idónea Ni umufasha abereye segundo Adán. wa Adamu wa kabiri w'umwami Yesu Por Kristo. esa causa el Kandi nicyo gituma de Cristo mpwemu wa Kristo descendió al día de Pentecostés, yamanutse ku munsi wa Penekote, ha estado kandi en el Espíritu Santo, Kristo yagumye ahari muri mpwemu yera, su iglesia, ahari mu ishengero ryiwe, dándose en hijos, agwira avyara abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana. cuando la persona Igihe umuntu recibe el Espíritu de Cristo, yakiriye mpwemu wa Kristo, recibe el nuevo nacimiento, yakira ukuvuka ubugira kabiri, aravuka ubugira kabiri akavukira mu buzima bushasha mu bugingo buhoraho ari kumwe na Kristo mu bwami bwiwe buhoraho. Rero acahinduka igice cyiyongoro mu buryo bw'impwemu ariyo construido iriko irubakwa por Cristo en Espíritu Santo, na Kristo muri mpwemu yera su pueblo, bi- y mu bantu biwe. como individuos, Kandi nk'abantu ku giti cyacu también un templo natwe turi ingoro mu buryo bw'impwemu kugira ngo Imana ibe ngaha mu bugingo creyente. bwa buri mwizera Kristo. Y ahora Nuko rero podemos ver cuál es turashobora kubona la casa de Dios. iyo ariyo inzu y'Imana, Dios coloca al aho Imana ishyira umushumba w'ubwenge wo kwizigirwa en la misma forma muri bwa buryo nyene que Dios colocó uko Imana a su Hijo Jesucristo, yagize umwana wayo Kristo su casa. ikamushyira mu nzu yiwe, Dice San Pablo en nk'uko mweranda Pawulo abivuga mu Baheburayo igice cya 3. Pero Cristo como siervo, Ariko Kristo Cristo como Kristo ayoboka nk'umwana atwara urugo rwayo, kandi urwo rugo rwayo ni twebwe, firme hasta el fin, la namba tubangirije ubushizi bw'amanga gloriarnos no kwirata ivyizigiro vyacu rwose gushitsa ku iherezo. a Cristo, Rero Imana yashyize Kristo mu nzu yayo, su familia, mu muryango wayo, mu nzu yayo, mu ruvyaro rwayo, uruvyaro rw'Imana, aribo ari abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana. es donde Dios ha colocado Aho niho Imana a Cristo. yashyize Kristo nk'umwana mu rugo rwayo. Él es la cabeza We n'umutwe de esa familia, w'uwo muryango, w'urwo rugo, esa descendencia de w'urwo ruvyaro rw'Imana. y esa casa, Kandi iyo nzu esa familia igenda irakura. Uwo umuryango w'Imana ugenda urakura uva mu gihugu uja mu kindi. es también llamada a esa familia la Byongeye uwo muryango witwa umuryango wo kwizera. Mu Bigalatiya igice cya 6 verso umurongo
En Gálatas, mu bigalatiya Pablo dice, umwigishwa pawulo aravuga mu gice cya 6 umurongo w'icumi ati nuko rero iyo turonse uburyo tugiriye bose neza, cyane cyane ab'inzu y'abizera, la casa de Dios, inzu y'imana, la familia de Dios. umuryango w'imana, uruvyaro rw'imana. Eso es que nicyo gituma Padre nuestro, twita imana data wacu, kuko ni data wacu. si no fuéramos hijos de Dios, no podíamos llamar a iyo tuba tutari abana b'imana ntitwokwise imana data wacu. somos simiente, turi uruvyaro rw'imana, uruvyaro rwiza, hijos del reino. abana b'ubwami. Y así como kandi nk'uko yesu kirisito ari umwana w'imana, umwana w'imfura wa mbere unigénito, n'ikinege, y parece que hay kandi iboneka umengo ngaho hariho ukuvuguruzanya, aparentemente una umenga hariho ukuvuguruzanya, porque si es el, kuko nimba ari ikinege, entonces rero el primogénito imfura no lo puede ser. ntashobora kuba imfura. nimba ari ikinege ni umwe gusa, El primero y el último. uwa mbere n'uwa nyuma. Pero si es ariko nimba el primogénito, hay ari imfura, rero hariho abandi bavukana. pero ¿cómo puede ser mbega ni gute hoshobora kubaho abandi bavukana familia de Dios? bovukira mu muryango w'imana, kandi yesu kirisito akaba ari imfura, akaba ari nawe ari n'ikinege? ni kubera yuko baza biciye mu kinege, baza biciye muri kirisito, Nuevo nacimiento, biciye mu kuvuka ubugira kabiri, iglesia de- baravukira mu ishengero ry'umwami yesu kirisito. es una planta de trigo que viene de un ni nk'igiterwa cy'ingano, ahaza urutete rw'ingano, mu nyuma hakavuka ingano nyinshi mu giterwa cy'ingano, kuko ubuzima buri mu rutete rw'ingano, ariko rwabibwe rugapfa. aho hari mu giterwa cy'ingano kigahinduka ingano nyinshi, kandi ubuzima bwa kristo ari we yafiriye ku musaraba i karuvariyo, rero ari mu ishengero ryiwe, aricyo giterwa cy'ingano, muchos hijos avyara abana benshi b'abahungu n'abakobwa b'imana. solamente en la iglesia del Señor. gusa mu ishengero ry'umwami yesu kirisito niho havukira abana b'abahungu n'abakobwa b'imana, Por medio del nuevo nacimiento, biciye mu kuvuka ubugira kabiri. solamente kuko gusa una planta de trigo, mu giterwa cy'ingano niho havukira intete z'ingano, planta de maíz, nizivukira en un árbol mu giterwa cy'ikigori canke mu giti cy'ivoka, bavukira ziva mu giti cy'ingano. kandi rero Por eso también es nicyo gituma vyongeye Cristo habla kristo avuga ku ntama izo data yamuhaye, y dice porque kandi avuga ati kuko umwana w'umuntu yazanywe no kurondera no gukiza icyari cyarazimiye. luka mweranda 19 umurongo w'10, abona abantu ubugingo bw'imana, intama z'imana izo yahaye kristo kugira ngo azirondere kandi azihe ubugingo budashira. abo bantu bafise amazina yabo yanditswe mu ijuru mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama, escritos en el cielo como banditswe mu ijuru nk'uko bivugwa na mweranda versos. pawulo mu baheburayo igice cya 12 umurongo wa 21 kugeza kwa 24. Y ahora, nuko rero así como Jesucristo vino de Dios, nk'uko yesu kirisito yaje avuye ku mana, uno de los vyongeye n'umumwe mu bizera ha venido de Dios. yavutse ubugira kabiri, yavuye ku mana. Hay personas kandi hariho abantu batanazi nuko bavuye ku mana, ariko iyo bumvise ukuvuga ko ubutumwa bwiza bwa kristo, ukwizera kristo kuvugira mu bugingo bwabo, mbega haca haba iki? escuchando la voz de nuko baba bariko barumva ijwi rya kristo, umwungere mwiza, kuko yaravuze ati intama zanje zumva ijwi ryanje zikankurikira, ziranzi kandi ndaziha ubugingo budashira. nico gituma yategetse ko abantu será salvo. bogenda bakavuga ubutumwa bwiza, bakabwira icyarimwe cyose. Haravuga hati Simple como es. uwizera akabatizwa azokizwa, ariko utizera azotsindwa n'urubanza. 6 versos biciye bugufi nk'uko byongeye arabivuga. ivyo biri muri mariko 16 umurongo wa 15 kugeza kuri 16, kandi ni nazo ntama ziri muri yohana igice cy'icumi umurongo wa 14 kugeza ku 30. recuerden que mwibuke yuko todo ese programa está uwo mugambi wose uri mu gitabo cy'ukuri, el ángel Gabriel tiene aricyo umumarayika gaburiyeli afise ubumenyi bwaco. en la tierra por medio ntituri ngaha ku isi kubw'impanuka, escuchando el evangelio de Cristo. kandi ntituri ngaha twumviza ubutumwa bwiza bwa kristo kubw'impanuka. Así lo determina. imana uko niko yabigenye uhereye isi itarashyirwaho urufatiro, kandi nicyo gituma ndi ngaha. Determinado ivyo vyari vyaragenye n'imana de la fundación
isi itarashyirwaho urufatiro, Y ahora, hatarashyirwaho urufatiro. siendo Kandi rero hemos visto twamaze kubona yuko urugo rw'imana, inzu y'imana, ingoro y'imana yo mu buryo bw'impwemu, es la iglesia del yuko ari ishengero ry'umwami Yesu Kristo. hemos visto que la puesta Twabonye yuko yashyize mu ishengero ry'iwe profeta, abigishwa, evangelistas abavugabutumwa, abavugishwa, y maestros abungere n'abigisha, para la obra del ku ministerio. bw'igikorwa cy'ubukozi, ku bwo gutunganywa kw'abera. Eso está en Ivyo biri mu Banyefeso igice cya 4 umurongo w'11, ustedes lo pueden leer. aho mwebwe mushobora kubisoma. Vyongeye biri no mu Bikorinto ba mbere Capítulo 2, igice cya 12 28. umurongo wa 28. Y también él dijo que enviaría Vyongeye yaravuze yuko ari kuzorungika abavugishwa n'Imana, niko Yesu yavuze. Rero en la casa de Dios. mu nzu y'Imana, mu rugo rw'Imana, Él ha colocado diferentes we mensajeros. yo yahashyize intumwa zitandukanye uva mu gihugu mu kindi. Muri buri gihe yo yahashyize buri ntumwa, Para intumwa imwe, Cristo. Por medio de su kugira ngo Kristo biciye mu mpwemu we yera esperanza, a través de yigaragaze biciye muri uwo muntu, traer azane bityo lo espiritual imfungurwa zo mu buryo bw'impwemu azizane ku gihe, la casa azizanire inzu y'Imana. correspondiente a Ubutumwa buhwanye na buri ntambuko la iglesia. y'ishengero, Y son kandi ni intumwa z'abanyamahirwe ser colocados en mu gushigwa muri ico kibanza la iglesia. mu ishengero. Aún de los apóstoles Cristo Haba n'abigishwa Kristo yavuze yuko nabo nyene bazocira imanza imiryango 12 ya Isirayeli mu bwami bwiwe, no kuvuga mu bwami bw'ikimpumbi. refiere al reino milenial de Ivyo vyerekeza ku bwami bw'ikimpumbi bwa Kristo. el apóstol Pablo. Kandi intumwa Pawulo nawe nyene aravuga yuko Los santos juzgarán abera al mundo. bazocira urubanza isi, O sea que tienen no kuvuga yuko bafise igikorwa ngirakamaro cyane. Kandi uva mu gihugu mu kindi, un instrumento Imana yaragize igikoresho, ico biciye muri ico yigaragarijemwo kubw'umugisha w'ishengero ryayo. de San Pedro, Mu gihe cya Mweranda Petero yari intumwa los judíos. ku Bayuda. Y luego San Pablo Mu nyuma Mweranda Pawulo para los intumwa ku banyamahanga. y así por el estilo de etapa en etapa en la iglesia. Bityo uva mu ntambuko uja mu yindi y'ishengero, Un hombre Imana yarungitse umuntu uwo biciye muri we mpwemu yera yagumye yigaragaza, agaburira ishengero ryiwe, colocando en la casa, ashyira mu nzu y'Imana, en la familia de Dios, umuryango w'Imana, ahashyira imfungurwa, atanga imfungurwa ku gihe. el más bienaventurado de todos será Umunyamahirwe cyane kurusha abandi bose ni uzoba hari mu gihe cya nyuma, el alimento a la casa azana imfungurwa mu nzu y'Imana, azizana ku gihe, azizana umuryango w'Imana, biciye de Cristo, mu butumwa bwiza bwa Kristo, ubutumwa bwiza bw'ubuntu hamwe n'ubutumwa bwiza bw'ubwami. dado todos los Hazogaburirwa abana b'Imana bose, abahungu n'abakobwa, mu nzu y'Imana, mu ishengero ry'umwami Yesu Kristo ku munsi w'iherezo. porque no será el Kuko alimento físico, ntizizoba ari imfungurwa zifatika. Imfungurwa zifatika mwebwe murazigura muri supermarishe, la palabra de Dios ariko imfungurwa z'Imana, ijambo ry'Imana ryo mu gihe umuntu aba ariko arabamo, izo ziva ku Mana, iraziha intumwa ihwanye n'igihe ico umuntu aba ariko arabamwo, nawe akazivuga, gutyo akagaburirwa abana b'Imana bose. para ese tiempo final. Muri iki gihe cya nyuma ikibazo ni iki: ¿Quién es? mbega ninde mushumba w'ubwenge wo kwizigirwa? ¿Quién es así? Ninde uyu mushumba w'ubwenge wo kwizigirwa uzoba ari mu nzu y'Imana, agaburira ishengero ku munsi w'iherezo? A través de la escritura Biciye mu vyanditswe podemos ver que Cristo turashobora kubona yuko Kristo yavuze ati, jewe Yesu ntumye umumarayika wanje gushingira intaha ibi bintu mwebwe ivyo ku bw'amashengero. Nico gituma es palabra de Dios. ivyo avuga ari ijambo ry'Imana, ijambo rya Kristo. Por lo tanto, es alimento Nuko rero ni imfungurwa zo mu buryo bw'impwemu ku bw'ubugingo bw'abantu. para este tiempo final. Muri iki gihe cya nyuma vyongeye, isezerano nuko En San Mateo muri Matayo igice 24, cya 24 verso
umurongo wa 14 haravuga hati kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzovugwa mu isi yose ngo bube ikimenyetso kibere icyabona amahanga yose maze umuhero uzocyuza. Abantu benshi ntibazi icyo ari cyo ukuvugwa k'ubutumwa bwiza bw'ubwami. Twaragize mu myaka 2000 ukuvugwa k'ubutumwa bwiza bw'ubuntu, aho herekanwa Kristo nk'umukiza umwe gusa adukwiriye. Kandi mu minsi ya Yesu, Yohana umubatizi na Yesu baravuga ubutumwa bwiza bw'ubwami. Matayo igice cya 4 umurongo wa 17 n'igice cya 4 umurongo wa 23. Abavuga butumwa benshi baragerageje guhindura ihanga ry'abaheburayo barihindukiriza kuri Kristo, ariko ihanga ry'abaheburayo ntibashoboye guhindukirizwa kuri Kristo mu kiringo cy'ubuntu. Ikirenze, iyo umuntu agendereye umuyuda runaka akamugenderera mu rugo rwiwe canke akaja mu kibano c'abayuda akavuga ubutumwa, baca bahamagara kuri telefone abapolisi bakabapfunga. Ugiye mu rugo rw'umuyuda runaka ngo umubwire ubutumwa wewe atabigusavye ko wogenda, nk'uko bikorwa mu banyamahanga, aho tugenda mu ngo inshuro zimwe zimwe tugatwara ivyanditswe tukavuga ubutumwa, hariya ntibikorwa bityo. Rero umuntu agize ikone cyo mugaragaro, bo bakaza, ivyo biratandukanye. Ariko kuja kuri bo, uja mu ngo zabo kubabwira ubutumwa, canke kuja mu mabarabara ugenda uravuga ubutumwa, ivyo birabujijwe. Rero Israeli nk'igihugu, murabona, ntibakiriye ubutumwa bwiza bwa Kristo, naho abayuda benshi bakiriye Kristo kandi bakaba barinjiye mu iyobokamana ry'abakristo. Arivyo ari vyiza. Ariko ihanga ry'abaheburayo nk'igihugu, oya, abo bagumye mu vyagezwe. Bobo bazohamagagwa mu kuvugwa k'ubutumwa bwiza bw'ubwami, bazohamagagwa nk'igihugu. Nico gituma igihe Yesu yavuga ubutumwa bwiza bw'ubwami, na Yohana umubatizi nawe nyene. Nico gituma babaza Yesu mu gitabo cy'ivyakozwe n'intumwa igice cya mbere, imbere yuko aduga mu ijuru, baramubajije bati, mwami, iki gihe nico ugira ugarukane ingoma y'Abisirayeli? Yarababwiye ati, si vyanyu kumenya iminsi cyangwa ibihe data yashinze, ni ububasha bwiwe wenyene. Mwakijya gihe ntivyari bikenewe ko bamenya igihe ico azoba arico, kuko iyo umwami ababwira ati ni kuva ngaha gushika imyaka 2000, ariko bo bategereje guma barindiriye ukugarurwa k'ubwami. Kandi ukugarurwa k'ubwami ni ukugarurwa k'umwami bw'Imana bugaruwe ngaha ku isi. Aricyo gituma Yesu yavuze ati, iyo musenga muze musabe yuko ubwami bw'Imana bwoza. Ati, ubwami bwawe nibuze. Ati, ushaka nibe ku isi nk'uko biba mu ijuru. Kandi niki ubwami bw'Imana ku isi? Ni ubwami bwa Dawidi. Nicyo gituma havugwa muri Luka igice cya mbere, Marayika Gaburiyeli yarabwiye Mariya yuko umwana azovyara ko azokwitwa Yesu. Havuze yuko Imana izomuha intebe yande, intebe ya sekuruza Dawidi, kandi kazoganza Isirayeli ibihe bidashira, kandi ubwami bwiwe ntibuzogira iherezo. Uko kuzoba ari ukugarurwa k'ubwami bw'Imana bugaruwe ku isi. Mu ngoma za mbere igice cya 28 umurongo wa 4 ukabandanya, no mu ngoma igice cya 29 umurongo wa 41 ukabandanya, igihe Salomo umwana wa Dawidi yambikwa igitsibo, akambikwa nk'umwami, igihe bamwambika Salomo ku nshuro igira kabiri, havugwa yuko yicaye ku ntebe y'ubwami ya Dawidi se wiwe. Byongeye havuga yuko yicaye ku ntebe y'Uhoraho, ko yaganje Isirayeli, kandi havuze yuko yicaye ku ntebe mu bwami bw'Imana. Intebe y'Imana ku
ku isi ni intebe ya dawidi, kandi ubwami bw'imana ngaha ku isi ni ubwami bwa dawidi. nicyo gituma havugwa, nicyo gituma ivyanditswe vyo mu isezerano rya kera bivuga cyane ku isezerano rishasha no kugarurwa k'ubwami bw'imana, ukugarurwa k'ubwami bwa dawidi ngaha ku isi. umuragwa w'ubwo bwami ni mesiya, umwami. rero kristo yategerejwe gupfa mu kuza kwiwe kwa mbere. ukuza kwa mbere kwa mesiya vyategezwa kumera gutyo, kandi imana ishimwe ko vyabaye bityo, kuko hakozwe ikimazi cy'impongano ku bw'ivyaha vyanje n'ivy'ikiremwa muntu cose. iyo adapfa ntihaba harabayeho ikimazi ku bw'ivyaha. rero turafise isezerano ryo kugarurwa k'ubwo bwami ku munsi w'iherezo, kandi umunsi w'iherezo ni iki? ni ikimpumbi c'indwi kuva kuri adamu kugeza ubu. vyoroshe cyane nk'uko, canke ikimpumbi kigira gatatu kuva kuri kristo kugeza ubu. iminsi ya nyuma ni ibihumbi bitatu vya nyuma, ikimpumbi cya gatanu, icya gatandatu n'ikimpumbi c'indwi. umunsi wa nyuma, ikimpumbi c'indwi, nk'uko biri ku kirangamisi ca geregori, turamaze imyaka 8 imbere muri ico kimpumbi c'indwi, no kuvuga muri uwo munsi w'iherezo. duharuye igihe dukoresheje ikirangamisi ca geregwari, duharuye dukoresheje ikirangamisi c'abaheburayo, aho hoba hariho ihindagurika. rero muri bwa buryo nyene uko imana yakoze igakorana na kristo, ivyo imana yakoreye kristo, kristo nawe azobikorera umushumba w'ubwenge wo kwizigirwa. nimba havuga, nimba azomushira mu vyiwe vyose, reka tuvuge nk'uko tubivuga, umushikiranganje wa mbere wo mu bwami bwiwe azomugira umubwiriza, nk'uko yosuwa yarameze muri egiputa. yari umubwiriza muri egiputa mu gihe cya farawo, kandi mu yandi majambo azoba uwa kabiri mu bwami bwa mesiya. igihe kristo yaduga mu ijuru, akaduga mu ijuru yicaye iburyo bw'imana, we ubwiwe yarabivuze ko uko ariko bizoba, kandi yahawe ububasha bwose mu ijuru no mu isi. we rero niwe yakomeje gutwara ubwami bw'imana bwose bwo mu ijuru no ku isi, ni ukuvuga ubwami bwose bw'imana. nahawe ububasha bwose mu ijuru no mu isi. wewe ni umubwiriza uwutwara ivyaremwe vyose. ibintu vyose yarabihawe. none data asigaye atana kimwe asigaranye? oya, ni kubera ko data ari muri we, nta kibazo kihari. data biciwe muri we ariko arakora bino bintu vyose nk'uko data yakoze biciye muri yesu ngaha ku isi. arivyo kristo yavuze ati, nta na kimwe nkora kiretse ico mbona data akora. kandi vyongeye yaravuze yuko atari we yakora, ko yari data ari muri we yakora. we yaravuze ati, data aranduta. rero reka turabe isezerano runaka ngaha rya kristo. mwitegereze ngaha haravuga mu vyahishuwe igice cya 2 umurongo wa 26 kabandanya aravuga hati, unesha akitondera ibikorwa vyanje agashitsa ku iherezo, nzomuha ububasha bwo kuganza amahanga. ivyo birabangabanganywe n'umugani wa mina, aho azoha ibisagara, aho azamuha ibisagara kugira ngo abiganze. azoragiza inkoni y'icuma nk'uko bamenagura inzavya zibumba, nk'uko nanje nabihawe na data. rero ngaha kristo yari ariko arasezerana ikintu nk'uko we yabihawe na data. we yahawe ububasha na data mu ijuru, ahabwa ububasha bwose mu ijuru no ku isi. rero azoha ubwo bubasha ngaha ku isi abuha ugunesha.
Luego, mu nyuma en Apocalipsis, mu byahishuwe igice cya gatatu verso umurongo 21, dice: al que wa 21 haravuga hati, unesha nzomuha kwicarana nanje ku ntebe yanjye y'ubwami, como yo he vencido, nk'uko nanjye nanesheje nkicarana na data ku ntebe yiwe. Cristo venció Kristo yaranesheje y se sentó con él. kandi yaricaranye na data ku ntebe yiwe mu ijuru. Y ahora, rero Cristo promete Kristo arasezeranira uwunesha sentarlo con él kuzomwicarikana nawe ku ntebe yiwe y'ubwami. el trono del Padre Intebe ya data está en el cielo. iri mu ijuru, El trono de Jesucristo intebe ya Yesu Kristo es en la tierra. El trono niyo de ku isi, David. intebe y'ubwami ya Dawidi, Se sentará el Hijo del Hombre aho umwana w'umuntu azokwicara para gobernar. kugira ngo aganze. Dice que le dará Ariko ngaha havuga yuko azoha uwunesha kwicarana nawe ku ntebe yiwe y'ubwami. Mwabwa buryo nyene uko Kristo yicaranye na data ku ntebe yiwe, azoha ububasha, siente con él en su trono. azomuha ububasha kugira ngo yicarane nawe ku ntebe y'ubwami. Nicyo gituma aronka ubwo bubasha. Uwunesha ari we azoba ari umushumba w'ubwenge bwo kwizigirwa, azoronka ububasha bwo kuganza amahanga yose. El primer ministro Azoba umushikiranganji wa mbere del reino w'ubwami con Cristo. bwa Kristo. Será él la... Azoba umubwiriza. Por eso dice que le pondrá Nicyo sobre todos. gituma havuga yuko azomushyira mu vyiwe byose, kandi nimba bivuga Así tiene que hacer. ukore niko ategerezwa kubikora. Y no porque Si kubera yuko mu buryo bwa kimuntu avyifuza, ariko nuko ari umugambi w'Imana, kandi we lo que hace es cumplir icyo akora el programa divino. ni ugushyitsa umugambi w'Imana. Aquí la bendición grande es Aha, umugisha ukomeye cyane ni cuando su Señor venga. igihe shebuja aza. Al que lo hallare, al Wazosanga akora atyo, dice havuga dice que lo pondrá havuga yuko sobre todo su vida. azomuha ivyiwe byose. Nuko rero Esa bendición le uyu mugisha a una persona umuntu runaka azowugira umukozi w'Imana runaka, intumwa runaka yo mu iyobokamana ry'Abakristo, kandi ategerezwa kuba ari intumwa ya nyuma y'Imana izoba ifise hagati mu iyobokamana ry'Abakristo, ari we azoba afitaniye isano n'ishengero, kandi azoba afitaniye n'isano n'ihanga ry'Abaheburayo. Nicyo gituma también el poder que es visto ububasha bwabonywe muri Eliya no muri Mose, lo va a operar mpwemu yera azobukorera muri iyo ntumwa, porque va a ser colocado sobre kuko azoshigwa el Señor. mu bintu vya shebuja wiwe vyose. Aricyo gituma ategerezwa kwicara ku ntebe y'ubwami, akicarana nawe, akicara ku ntebe y'ubwami ya Dawidi. Ivyo bifitaniye isano n'ubwami bwa Dawidi hamwe no kugarurwa k'ubwo bwami bugaruwe ngaha ku isi. Kubw'ivyo En favor ategerezwa gukora kubw'ineza de ese reino. byo kugarurwa k'ubwo bwami. Él tendrá We azogira la bendición de que azogira umugisha, conocerá azomenya kandi azovuga ubutumwa bwiza bw'ubuntu, kandi azogira kandi azomenya ubutumwa bwiza bw'ubwami kandi azobuvuga. lo cual Ari vyo ningún mensajero del pasado atanumwa n'imwe muri kahise ni pudo predicar. itabugize ngo ishobore no kubuvuga. Mensaje del evangelio del reino, Hamwe n'ubutumwa bwiza bw'ubwami acercamiento niho hazobaho ukwegerana n'Abayuda, con el mensaje del kuko hamwe n'ubutumwa bwiza bw'ubuntu Abayuda ntibifuza kumenya ikintu na kimwe kuri Kristo. pero Ariko él tendrá la, we azogira uguhishirirwa kw'Imana, ubumenyi bw'umugambi w'Imana wose, la restauración kubwo kugarurwa de Israel. kwa Isirayeli, kubwo kugarurwa k'ubwami bwa Dawidi, Hará kandi también el trabajo azokora vyongeye igikorwa kigenewe Kristo. Kristo azomwicarakana nawe ku ntebe yiwe y'ubwami, cuando estemos allí, kandi igihe tuzoba turi hariya entender mucho mejor tuzobitahura cyane lo que les estoy diciendo ivyo en esta ocasión. ndiko ndababwira muri kano kanya. Es como Ni nk'igihe Yozefu, decía su hermano igihe yabwira bene se hariya Israel, mu gihugu ca Isirayeli, yabwira bene se que vio ko yabonye unos mazos
imikama trigo y'ingano canke ya sayiri inclinaban al de él. yunamira uwiwe, Y su hermano de kandi bene se baravuze bati dando todo a su favor. ati vyose abivuga ku bw'ineza yiwe. 11 estrellas. mu nyuma yabonye inyenyeri 11 n'ukwezi n'izuba bimwunamira vyongeye, kandi ivyo No les gustó a ellos ntivyabanezereye, y ya quisieron salir de él. kandi bo baciye bifuza kumwikurako. El programa divino ariko uwo wari umugambi w'imana wari kuzokogwa, que él tuvo kandi ibibazo yagize para ir al lugar vyakoraniye hamwe ku bw'ineza, en el reino. kandi aho yaciye aja yaciye aba uwa kabiri mu bwami. Rero ngaho baramwunamiye igihe bamubona, Los gentiles kandi yari mu banyamahanga que hacer así. aho vyabaye ngombwa ko biba bityo. Ni vyiza El siervo espíritu de umushumba w'ubwenge wo kwizigirwa es el Espíritu Santo, ni mpwemu yera akora uva mu gihugu uja mu kindi, el mensajero de mu ntumwa ya buri gihe, kandi ku munsi w'iherezo y a través de ese azogira intumwa, kandi biciye muri iyo ntumwa programa divino azokora umugambi w'imana wose uhwanye n'umunsi w'iherezo, kandi iyo ntumwa colocado con Cristo. izokwicarana na Kristo ku ntebe yiwe. Vyoroshe cyane nk'uko, kandi igihe tuzoba turi hariya muri iyo nganji y'ikimpumbi ya Kristo Comprender mejor. tuzobitahura cyane, Como comprendieron mejor los nk'uko batahuye cyane bene se ba Yozefu sueños que tenía José zirya nzozi izo Yozefu yari yarose akanazibasigurira, ofrecido en los sueños. Era kandi el programa. uwo vyagiriye inyungu bikaba vyiza kuri we yari Yozefu, kuko vyari bimeze, umugambi wari umeze gutyo, umugambi w'Imana wari umeze gutyo. ¿Quién es, pues, el siervo espíritu None rero ninde mushumba w'ubwenge wo kwizigirwa? dándole el alimento a tiempo, Ni uzo ariko atanga imfungurwa ku gihe, mensaje correspondiente al día ubutumwa buhwanye no ku munsi w'iherezo, evangelio de la gracia, hamwe n'ubutumwa bwiza bw'ubuntu n'ubutumwa bwiza bw'ubwami, abiha ishengero ry'umwami Yesu Kristo, mu nyuma abiha ihanga ry'Abaheburayo. él We será bien recibido. azokwakirwa neza n'ihanga ry'Abayuda, Cuando lo vean, kandi nibamubona aceptado y recibido yamaze kuragwa, y teniendo buena amistad, recuerden, es azogiranira nabo ubucuti bwiza. Mwibuke, uwo ni umushumba w'ubwenge wo kwizigirwa, uwo shebuja yashyize mu ngoro estará en medio del mu nzu yiwe, mu ishengero ryiwe. Nuko rero azoba ari hagati mu iyobokamana ry'Abakristo, azoba ari umwe mu nzu ya Dawidi, porque todos los nacidos en kuko abavukiye muri Kristo nacidos en bavukiye muri Betelehemu, kuko Kristo yavukiye i Betelehemu, kandi twari kumwe nawe igihe yavuka, estábamos en Cristo twari muri Kristo. y todos los que nacen de nuevo Kandi abavuka ubugira kabiri bose como hijos de Dios bavuka nk'abana b'Imana biciye muri Kristo. Kubw'ivyo rero bavuka nk'abakomoka muri Dawidi. Nico gituma ari abami, son de la realeza, ari umuryango wa cyami, kandi umuryango wa cyami kuri Isirayeli murabe viene de la casa de David, ukomoka mu nzu ya Dawidi, son sacerdotes también, kandi ni n'abaherezi, kandi n'abacamanza. Nuko rero ihirwe ry'ishengero ry'umwami Yesu Kristo niryo rikomeye cyane pueblo, kurusha iryo ihanga iryo ari ryo ryose ryoshobora kuronka. Ninde mushumba w'ubwenge w'umwizigirwa? Azoba ari marayika w'umwami Yesu Kristo, intumwa y'umwami Yesu Kristo, iyo azoba afise ku munsi w'iherezo hagati mu ishengero ryiwe. él estará We azoba también con el mensaje que llama y junta a los afise ubutumwa buhamagara kandi bukegeranya abatoranijwe ku munsi w'iherezo gentiles hagati mu banyamahanga, mu nyuma no hagati mu Baheburayo. razonando Azoba ariko aravuza inzamba el evangelio de la gracia y'ubutumwa bwiza bw'ubuntu hamwe n'inzamba y'ubutumwa bwiza bw'ubwami, y se completará la iglesia kandi hazosozerwa ishengero ry'umwami Yesu Kristo de ese mensajero. mu minsi y'iyo ntumwa. Kandi Kristo azoba ku ntebe ya Data, azofata igitabo gisha uburenganzira, igitabo cy'imatanije ndwi, azocugururira mu ijuru, azokora igikorwa cyo kwisubiza ivyiwe. Azoba yamaze kuba intare mu muryango wa Yuda nk'umwami w'abami n'uganza abaganza mu gikorwa cyo kwisubiza ivyiwe. Él tiene grandes bendiciones. We arafise imigisha ikomeye Ustedes, ku bwanyu para mí también. no ku bwa jewe nanje. En su reino, Kandi mu bwami bwiwe tuzoba turi abami, tuzoba turi nk'abami sacerdotes y jueces n'abaherezi n'abacamanza, tunezerererwa imigisha de ese reino glorioso. y'ubwo bwami bw'ubwiza aribwo buzokwimikwa kuri uno mubumbe w'isi. Que Dios les Ese Imana yobahezagira kandi ikabazigama, kandi mubandanye mugira ijoro rinezereye ryuzuye imigisha ya Yesu Kristo Salvador. umukiza wacu.